turashima Imana ko yabaye Imana. Bari bazi ko tuzokogwa n'isoni, bari bazi yuko tuzomaramara, bari bazi ko uyu mwaka tutazowurangiza, bari bazi ko tutazoshika mu kwa 12, ariko ijuru ryaratabaye. Semeni haleluya! Ijuru ryaratabaye, ijuru ryaratabaye. Ntabwo utaranavyumva mbwira uri impande yawe ngo kubugeze ino saha nuko ijuru ryatabaye. Mubwira ngo kubugeze n'amasaha nuko ijuru ryatabaye. Semeni haleluya! Nibutse ko atari kubera diploma afise. Mubwira ngo si kubera diplome yawe ufise, si kubera amashuri yawe urize, si kubera umuryango uvamwo. Semeni haleluya! Semeni haleluya! Haleluya! Si kubera umuryango uvamwo. Imana yarahabaye mwene da, Imana yarahabaye. Kuba ukiri kuri ako kazi nuko Imana yahabaye. Kuba ugishobora kuvyuka mu gatondo ukumva birakunda nuko Imana yahabaye. Kuba bimeze uko bimeze ntacyo bitwaye uko bimeze, ariko kuba bimeze uko nyene bimeze nukubera ko Imana yacu yahabaye. Haleluya! Imana yarahabaye. Hari igihe vyumviriye byosiga ubwenge bwawe. Undi yaravuze akantu gakomeye, aravuga ngo wo kwegeranya umuceri n'ibiharage wariye muri uno mwaka nitworonka inzu tubikwizamwo. Mbega woharura amatoni n'amatoni wariye, woharura amatoni n'amatoni y'ibiharage wariye, ariko wasubiza ubwenge inyuma ukiyumvira ayo mafaranga wayakuye, wosanga atahahwanye nayo ukorera. N'Imana yahabaye, n'Imana yahabaye. Semeni haleluya! Munyemeye twikomera amashyi menshi yo Mana yacu irakabaho. Haleluya! Rero nyemerera uzamura ibiganza byawe ushimire Imana mu majambo makeya, uvuge ngo Mana ndaguhaye icubahiro, uvuge ngo Mana ndagushimiye ineza yawe. Nimba washoboye kuba muri kino kibanza, nimba washoboye kuza hano uyu munsi, leba zotaya, nyemerera uzamura ijwi ryawe uvuge ngo Mana ndagushimiye, ndagushimiye iyo neza yawe. Hari ibyifuzo by'abana b'abantu byari bihari, hari ibyifuzo by'abansi bacu byari bihari, ariko turashima Imana ko itemeye ko tubagazwe ngo kamenyo y'abansi bacu. Nyemerera uzamura ijwi ryawe wishimire iyo Mana yacu. N'Imana yabaye Imana. Turi kuri uno munsi wacu ugira kabiri w'ino ndwi. Twabonye Imana itugirira neza. Ni tariki ya 5 ya kuno kwezi kwa 12 tubona Imana igenda itugwanirira intambara, tubona Imana igenda idutabara, tubona Imana igenda idutweza, tubona Imana igenda itubera Imana. Nyemerera waje reba zotaya mandere bosaire, nyemerera waje muri kino kibanza, waje hano hantu ntiwaje gushengera n'umwana w'umuntu, ntiwaje gushengera na pastori, ariko wazanye umutima wo gushima iyo Mana, wazanye umutima wo gushira hejuru izina ry'Imana. Ibuka imirimo yayo myiza, ibuka imirimo yayo myiza. Hari imirimo, hari imirimo, hari imirimo, hari ibikorwa byiza, hari intambara Imana yakugwaniriye, hari intambara Imana yatabaye, hari intambara Imana yaserutse. Cyagihe abana b'abantu bari baguhagurukiye, cyagihe byari bikomeye. Reba zontaya mandere bosaire. Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we. Turazamuye n'amashimwe, turazamuye n'amashimwe. Ibuka cyagihe umwana wawe yaragwaye, ibuka cyagihe urugo rwawe rwari rutewe, ariko Imana igaseruka. Nyemerera ushimire iyo Mana, nyemerera ushimire iyo Mana. Hari abo bari bashingiye umurimbi baravuga ngo uyu mwaka ntibazowurangiza, ariko ino tariki tuyiriko. Turashima Imana, turashima Imana. Nyemerera ushima Imana. Subiza amaso inyuma, subiza amaso inyuma, wibuke za ntambara, wibuke. Hari indirimbo nubwo tutoririmba,
ariko hari indirimbo iri mu mutima wawe wumva woririmbira umwami wawe. Rebazo tayamande remosayamande rikato shatayamabababababa. Nyemerera ntihagire umuntu aceceka, ntihagire usamara, ariko turi mu bihe byo gusenga, nyemerera wirengagize ibitarakunda, ariko banza ushima Imana ko vyamaze gukunda. Banza ushima Imana, ushima Imana ko magara yaguhaye, ushima Imana ko gishobora gutonda kuri ako kazi, ushima Imana ko gishobora kugendagenda bikemera. Harabifuza gutambuka nk'uko utambuka ariko bidakunda. Rero uyu munsi ufise impamvu nyinshi zo gushima Imana, ufise impamvu nyinshi zo gushima Imana. Ushobora kugendagenda ugendagende, ushobora kwicara wicare, ushobora gufukama ufukame, ushobora kuryama hasi uryame hasi, ariko iyi saha unyemerere nimba waje muri kino gicaniro, nimba waje muri kino kibanza, duhuze uno mutima n'inama, dushimire iyo Mana yabaye Imana, dushimire iyo Mana yarwanye intambara, dushimire iyo Mana yaserutse, dushimire iyo Mana shima Imana. Injira mu cyumba cyawe, injira kure, nturaba abari impande yawe. Abari impande yawe ntibazi aho Imana yagutabariye, abari impande yawe ntibazi cya gihe, igihe bari biteguye kumaramara, igihe bari biteguye kubona uri kurarira, igihe bari biteguye kubona uri kurasubira inyuma. Abari impande yawe ntibabizi, ntibazi aho Imana yagukuye, ntibazi ubwoba Imana yagukuyemo, ubwo yakuyemo Yosefu igihe bari bamutaye mu rwobo. Shima Imana yaguhaye amahoro, yaguhaye umunezero. Shima Imana iguhaye kuba gishobora gutwenga. Hari abatagitwenga muri kino gihe, ariko wowe uracyatwenga, atari kubera ko kuri konti amafaranga yuzuye, ariko kubera yaguhaye amahoro mu mutima. Rebazotaya turagushimiye Mana, turagushimiye Papa. Umutima wanje wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima ivyo wankoreye. Narindi turo fise ryo gutura, akira umutima, utegeke umutima wanje wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima ivyo wankoreye. Narindi turo fise ryo gutura Mana, fise ryo gutura, akira umutima wanje, utegeke reka ubisure umutima wanje wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima. Haleluya, nyinshi zo gushima ivyo wankoreye. Oya ntarindi shikanwa fise ryo gushikana, akira umutima wanje, utegeke nzayivuga ineza yawe Mwami, aho nzaba ndi hose, mu mahanga yose, no mu batakazi, ngwiyo neza yawe
nzayivuga nzayivuga ineza yawe nzayivuga ineza yawe aho nzaba ndi hose aho nzaba ndi hose mu mahanga yose mu mahanga no mu Rwanda kuzi iyo neza yawe iyo neza nzayivuga nzavuga iyo neza 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 nkiriho jewe nzavuga iyo neza 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 nkiriho jewe nzavuga iyo neza 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 nkiriho n'amashi yacu nzavuga iyo neza 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 nkiriho nzavuga iyo neza nzavuga iyo neza vuga ineza yayo nzavuga iyo neza nzavuga iyo neza nkiriho haleluya reka tumukomere amashyi menshi umwami w'abantu Imana ishimwe amen barashobora kwicara gato Bwana Yesu asifiwe Imana ishimwe haleluya sukwamarira yashize sukwibibazo birangiye no mu mutima unyuzwe sukwamarira yashize sukwibibazo birangiye n'umutima unyuzwe ndanyuzwe mu mutima wanje mfite indirimbi bihumbi narindi jambo shaka kuvuga usibye rigushimye ndanyuzwe mu mutima wanje mfise indirimbi bihumbi narindi jambo shaka kuvuga usibye rigushima haleluya Imana ishimwe Bwana Yesu asifiwe twuzuye amashimwe twuzuye ishimwe haleluya hari umuntu wumva afite ishimwe mu mutima wiwe uno munsi hari umuntu wumva afite ishimwe by'ukuri reka tuzamure Imana yacu icubahiro haleluya by'ukuri wari ukwiye kugira ishimwe mu mutima wari ukwiye kuba mu mashimwe kuko abari biteze kukubona urira n'ubu baracareretse haleluya Bibiliya irambwira ngo abagabo bari aho barareretse ko Paulo agwa hasi erega harabahejeje kuducira urubanza mwari mubizi hari abantu bagenda baraducira urubanza baravuze ngo ntibizokunda semeni haleluya baravuze ngo ntibizokunda hari abantu tugenda baravuze ngo je nawe dupinge turabe ko nterana intambwe semeni haleluya ariko abo nyene vuga ngo bagiye guhindura imvugo mu izina rya Yesu haleluya bagiye guhindura imvugo bavuga ngo Imana basenga bavuga ngo Imana yabo irakomeye bavuga ngo Imana yabo haleluya bagiye kuvuga ngo Imana
mugenzi. Semeni haleluya. Turi mu minsi 3 y'amasengesho. Ni bande bari mu masengesho? Bwana Yesu ababarike. Imana ishimwe. Turi mu masengesho tuvuga ngo turagomba kuba mu masengesho ahindura ibintu. Mwari muyazi? Haleluya. Amasengesho ahindura ibintu. Turi mu ijambo riri mu gitabo ca Esteri igice c'9 umurongo wa mbere. Burya tugiye guca dusenga. Sinza kuvuga vyinshi. Mbwira uri impande yawe ngo twaje gusenga. Kandi Imana dusenga ni Imana yumva. Mubwire ngo ni Imana yumva. Bwana Yesu asifiwe. Mfasha kuvuga buno butumwa nimba waje hano uri umushitsi, nimba yaje hano kumbure shobora kuba ndi kure yiwe, ariko subira umundabire umuntu ari ruhande rwa mubwire ngo dusenga Imana yumva. Bwana Yesu asifiwe. Bishimikeko nimba tasoni yo kubivuga ufise, kuko iyo Mana dusenga twarayibonye. Iyo Mana dusenga si Bayali, iyo Mana dusenga si Dagoni, iyo Mana dusenga twayibonye ikora. Hari igihe tubivuga ukamengo ni migani, hari igihe tubivuga ukamengo uwogira isoni zo kubivuga, ariko ntibihagaze ko ivyawe bitarakunda. Nubwo vyoba bitarakunda, ariko dufise Imana ihindura ibintu. Nubwo bitarashoboka, dufise Imana. Haleluya. Narabwiye ubuhezi ndabagira ngo kuba tukiri bazima gusa turacara abakandida b'amahirwe yo kugirirwa neza. Kuba tukiri bazima gusa, haleluya, nimba tugitijwe amagara turacafise amahirwe yo kubona Imana. Haleluya. Nimba tukiri bazima, nimba ukiriho, rero ntugire isoni zo kubivuga. Dufise Imana ihindura ibintu, dufise Imana ihindura ibihe, dufise Imana ihindura amasituwasiyo. Niyo masengesho turimo. Biri tubwira muri kino gitabo ca Esteri igice c'9 havuga ngo nuko mu kwezi kwa kangahe, nuko mu kwezi kwa12 kwitwa Adari ku munsi wa 13 ari wo munsi nyene icagezwe c'umwami n'iteka ryiwe byari bishitse ku ntaho. Niwo munsi abayuda baziga ko bahagarara ku gakano, ariko birahinduka abayuda baba ari bo babahagarara ku gakano. Abari babafitiye urwango. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Tugiye gusenga Imana ihindura ibihe, tugiye gusenga Imana ihindura ibintu, tugiye gusenga Imana ihindura. Haleluya. Hari ivyo bari baradushingiye, hari ivyo bari baradushiriyeho akarimbi. Erega hari abantu bagenda barabashiriyeho akarimbi, baravuze ngo ntuzorengana aha, ariko dufise Imana ishobora guhindura amasituwasiyo. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Bari biteze kubabona ngo niwo munsi, bari biteze ko uwo munsi bagirane babahagarara ku gakano, ngo ariko bigirane birahinduka. Mbwira umuntu ari ruhande rwa ngo bigiye guhinduka mu izina rya Yesu. Bigiye guhinduka mu izina rya Yesu. Ivyo abarozi bari bamaze igihe bagukinira ko bigiye guhinduka. Ivyo bari baragushingira akarimbi bigiye guhinduka. Ivyo bari baravuze bigiye guhinduka. Semeni haleluya. Kuko Imana yacu irabishoboye. Haleluya. Turagiye gusenga. Uko uja gusenga ntakunzi, aha ndiko ndacungana n'umwanya. Uko uja gusenga ntakunzi, ariko ndumva ngo nimba wizeye iyo Mana ko ishobora guhindura situwasiyo y'ubuzima bwawe, peu importe situwasiyo urimo, peu importe ibihe uri kuracamwo. Erega hari abantu bihebuye, hari abantu bumva ko bitagishoboka, hari abantu batangiye kubishyira muri 2024, ariko je kugutangariza ngo bikiri muri 2023 biracyashoboka. Bikiri muri 2023 nimba Imana itarashira akadomo ka nyuma. Haleluya. Nimba Imana itarashira kwiki akadomo ka nyuma, biracyashoboka. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Hari abantu bafise kurabira hanyene, hari abantu bibaza ngo reka turabira hanyene, bafise amaso agarukira hafi. Ariko nje kugutangariza mwene data, kura amaso hafi. Reka kuvyimurira 2024, uyu mwaka nyene biracyashoboka. Nje kugutangariza ngo biracyashoboka. Nubwo womengo haleluya. Erega ryari ikeso y'ijoro rimwe gusa, ryari ikeso y'ijoro rimwe gusa.
iryo joro Hamani yari yashinze igiti aravuga ngo iri joro sije mbona burakeye, sije mbona burakeye ngo ngirente ngo ndamumanike ku giti bose babibona, sije mbona ngo burakeye. Ariko iryo joro yibaza ngo siwabona burakeye, ni kezo y'akanya k'ijoro rimwe Imana igahindura ibintu. Semeni haleluya. Ariko uriko urasoma hano hantu, reka ndababwire, sinzi ko muvyumva nkuko ndavyumva. Kuri iki gice c'8 muri kino gitabo nyene, reka ndahasome mwumva. Birimbwira ngo igice c'8 umurongo wa 15, mwumva ingene havuga. Haleluya, 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 haleluya. Mumvugira amina. Haleluya, oh haleluya. Abanezerewe, haleluya, oh haleluya. Reka ndababwire, nta mpamvu yo kufunga isura. Erega hari abantu bamengo bariye indimu, bamengo bashwanye n'abantu. Satana akamabereka ko bitagikunda, Satana akamabereka yuko byararenze igihe, iyo ndwara yararengeranye. Ariko nagomba nababwire ngo iyi Mana ndiko ndavuga niyo Mana yahagurutse mama maze imyaka 12 ari mu gakinga. Iyi niko ndababwira, ni Imana ishobora guhindura ijoro rimwe gusa. Haleluya, ijoro rimwe gusa. Abahindi bamubwiye ngo twagucishije mu vyuma byose bishoboka, ubuhinga twize bwananiwe. Ariko iryo joro nyene Imana irahaguruka ikora operation atamwana w'umuntu ashobora gukora. Haleluya. Iyo niyo Mana nje kubabwira, niyo Mana tugiye gusenga, niyo Mana tugiye guhagurutsa, niyo Mana tugiye guhamagara. Iyo Mana iracyashoboye gukora bicitwa 2023. Utangiye kubishira muri 2024 ngo umufiance ngo reka ntangure kumwibaza muri 2024. Now bicitwa uyu munsi, bicitwa 2023. Ni question y'ijoro. Mbwirira uri impande yawe, ni question y'ijoro rimwe gusa, ni question y'ijoro rimwe gusa. Semeni haleluya. Mukomere Imana yacu amashimwe. Oh haleluya. Ni question y'ijoro rimwe gusa, Imana igahindura ibintu. Semeni amina. Erega ubiriza hana ntibyafashe yuko amana iminsi n'umugabo, ariko birimbwira ngo iryo joro nyene avuye ishiro ararana n'umugabo, kandi iryo joro niryo yari yasamye inda avyara umuhungu yitwa Samweli. Ni kese y'ijoro rimwe. Semeni haleluya. Munyime dukomere Imana yacu amashyi menshi. Haleluya. Erega reka nababwire, hari abantu baciwe intege. Mwaraciwe intege bene data, ariko nje kubatangariza ngo dufise Imana ihindura ibintu, dufise Imana ihindura ibintu. Mbiryo joro bica biragirana birahinduka. Ariko mwumve hano hantu hari ikindi kintu numva ko twosengera hano hantu. Semeni haleluya. 15 mu gitabo cya Esiteri nyene ngo maze Morodekayi arasohoka ava imbere y'umwami yambaye imyambaro y'ubwami. Haleluya. Y'amasufe ni yera, n'igisibo kinini cy'izahabu, n'imvune yera nziza y'inyambara bami. Nuko abo ku mugwi Shushani barasemerera banezerewe, Abayuda nabo gica kireyuka, baranezerwa bagira icubahiro. Reka ndababwire aya makuru muyumve neza. Ni ijoro nyene aho Morodekayi yari yicaye ku irembo, ariko kubera yuko ari Imana ihindura ibihe, ni Imana ihindura ibintu. Iryo joro nyene umwami y'uruzitiro arabaza ngo mbega ninde ari aho hanze. Baramubwira ngo ni umugabo yitwa Hamani ahashitse, yarazanywe n'ibindi. Ndagomba kumva Imana iguhindurira umwambaro mu izina rya Yesu. Imana iguhindurira umwambaro mu izina rya Yesu. Semeni haleluya. Ndagomba ngo dusenge Imana muri uno mwanya. Hari imyambaro abadayimoni bakwambitse, hari umwambaro umuryango wakwambitse, hari umwambaro sosiyete yakwambitse, ariko Imana ishoboye guhindura uwo mwambaro. Semeni haleluya. Imana ishoboye guhindura uwo mwambaro. Morodekayi yinjiye yambaye umwambaro w'ikinyezamu. Leba zotaya. Yinjiye yambaye umwambaro w'umunyezamu.
ngo abayuda bose bari Shushani, bose yinjiye bamuraba, baravuga ngo Morodekayi ivyo birarangiye, aho vyakabereye ni kera, ivyo bigizente birarangiye, aho twakamuburiye ni kera, ariko ivyo bigizente birarangiye. Semeni haleluya. Bagenda bavuga ngo twari twaramubwiye, yumvire, twari twaramubwiye ivyo bigizente birarangiye. Yinjiye kumugwa, bose bariko baramuraba, ariko kubera Imana yacu ari Imana ihindura ibintu. Semeni haleluya. Kubera Imana yacu ari Imana ihindura ibintu. Reka nababwire, birimbwiye ngo agisohoka ntiyasohotse yambaye umwambaro yinjiranye, yasohokanye uwundi mwambaro, yasohotse yahindutse. Ni kese y'iminota gusa, ni kese y'iminota Imana igahindura. Ariko murabyumva, ndasenga ngo Imana ibumvishe mu izina rya Yesu. Nagomba nagutangarize ngo ni kese y'iminota gusa. Abakubonye winjira, hari uburyo bakubonye winjira, ariko siko baza kukubona usohotse. Abakubonye ya semeni haleluya. Abamubonye bari bihebuye, baravuga ngo ntikigikunze ko umwami arinze amutumako, kandi twaba twabonye ko na Hamani nawe ariwe yabanje kwinjira. Ivyo bigize byaheze, ariko ngo asohoka yambaye impuzu y'inyambara abami, asohoka yambaye igifubo ku mutwe, asohoka yambaye impeta, bose bariko bagira nte ngo gica kireyuka. Baranezerwa, bamenya ko Imana yabihinduye ibintu, bamenya ko minsi 3 bamaze basenga, batasanze igishushanyo, ariko basanze Imana ihindura ibintu. Semeni haleluya. Imana iguhindurire mu izina rya Yesu. Ega hari umwambaro batwambitse, hari umwambaro w'agasuzuguro wambaye, hari umwambaro. Semeni haleluya. Yosefu bamukuye mu ibohero, bamuturumbuye. Bibiri ivuga ngo bamuturumbuye mu ibohero, ngo bamujyana kwa Farawo. Hari bagezeyo, ikintu cya mbere bakoze, bamwambuye umwambaro wo mu gasho, bamwambuye umwambaro wo gusuzugurwa, bamwambuye umwambaro, haleluya, bamwambuye umwambaro. Bisigura ngo bya bindi byose bari baravuze, byose babanje kubimwambura, amwambika umwambaro wundi. Abasoda bari bamuraririye baje bamuherekeje, bibaza ngo baca basubirana inyuma, baramubwira ngo ibintu vyagizenge byahindutse, mwene musubire kuri prison, kubera ko uyu muzanye ntaza gusubira kuri prison, ahubwo amateka yiwe yahindutse, agiye kuba premier ministre, agiye kuba udasanzwe. Kubera iki? Kubera ko Imana yahinduye ibintu. Why? Kubera iki? Imana ihindura ibintu. Erega harabo babye ngo ntibakivyara. Ejo nabonye akantu kuri Facebook, umudamu sinzi ko ari umuganda cyangwa ari umuki, ngo yavyaye aswa 70 ans. Mwana bibonye nawe naje karanguye mu maso. Aswa 70 ans avyara abana b'amahasa. Mwibaze nimba Imana ishobora gutanga abana b'amahasa ku mudamu afise imyaka 70, wowe ugifise 25, wowe ugifise 30, nigiki Imana itohindura mu buzima bwawe? Reka nababwire, dufise Imana ihindura ama situation, dufise Imana isize gusa kuyisera, igiye guhindura ibintu, igiye guhindura imyambaro bakwambitse. Semeni haleluya. Nigiki kiguciye intege? Nigiki kuje gusenga? Nigiki kuje guhamagara Imana? Erega hari abantu bibaza ngo vyarabaye birebire, ngurumva ngo imyaka ni myinshi ndiko ndasenga, ngurumva imyaka ngo igihe kibaye naco bitwaye igihe bimaze. Ariko naje kukubwira uyu munsi, nimba wizeye Imana senga, ishobora guhindura ibintu. Ngo ibintu bigirane birahinduka. Abari biteze kubahagarara ku gakanu, ngo abayuda bari bo bagirane babahagarara ku gakanu. Semeni haleluya. Rero munyemere muri minota dusigaranye mikeya, dukora amasengesho adasanzwe. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Amasengesho yo kwimura, amasengesho yo guhinduza ibihe, amasengesho yo kubwira Imana ngo Mana hindura ibihe,
amasengesho kugira Imana ngo Mana mpindurira umwambaro w'agasuzuguro nambaye, umwambaro w'agakengegwe nambaye. Imana ibwira Yosuwa, iramubwira ngo agakengegwe abanyegiputa babakengereye ngo uyu munsi ndagatembagaje. Imana itembagaze agakengegwe kose kuko irabishoboye. Haleluya. Nagomba nakubwira ngo haguruka ku maguru yawe, nagomba ngo ugire rino fuhe uvuge ngo biragahera aho wacitse intege, aho wumva ko bitagishoboka. Dufise Imana ihindura ibintu, dufise Imana ihindura ibintu, kandi aho wasuzuguriwe niho Imana igiye kubikorera. Ufize bavuge ngo amena. Semeni haleluya, semeni haleluya, haleluya. Bicitwa umwaka nyene kuvyimura 2024 ni ikimenyetso cyaho umengo watsa Imana imbaraga, umengo ntibishoboye. Ariko nagomba nakubwire ngo irabishoboye. Ni kesyo y'akanya gatoya, ni kesyo yo kuyizera, ni kesyo. Ndagomba ngo ufate uyu mwanya usenga. Sinza kukubwira ingene usenga, ariko bivanye nawe. Ndagomba ngo dusenga no masengesho, tuvuge ngo Mana nigihe cyuko ibintu bihinduka, nigihe cyuko ibintu bihinduka, nigihe cyuko ibintu bihinduka. Igihe Satani amaze guhonywe kwizosi, igihe Satani amaze ari karagukandamiza, igihe Satani amaze ari karagutera ubwoba, nigihe cyuko bihinduka. Wewe bisaba kuyizera. Hagarara neza uvuge yuko biri kose. Bwana Yesu asifiwe. Semeni haleluya. Nubwo bimeze uko bimeze, ariko dufise Imana ihindura ibihe. Urashobora gutangura gusenga, tangura gusenga, injira usenge, senga. Hamagara iyo Mana ihindura ibihe, hamagara iyo Mana ihindura ibintu, hamagara iyo Mana ihindura amasituation. Injira mu buzima bwawe, injira mu byawe, injira mu bawe. Garuza ivyo Imana ariko arakwiba. Reka kumva ko uvyimura muri 2024 icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, icyo Imana yagusezeraniye, icyo Imana yakuvuzeko, icyo Imana yakuvuzeko n'uyu munsi biracyashoboka. Hamagara iyo Mana, senga Imana, hangana n'ivyo bintu, vuga ngo mu izina rya Yesu. Erega ijambo ryawe rirambwira ngo ndagushizeho kugira ubushobozi ku mahanga no ku bihugu by'abami bwo gusangangura. Hari ubushobozi Imana yaguhaye, hari ubushobozi Imana yaduhaye, hari ubushobozi Imana yaduhaye. Senga. Injira muri kuno kwezi kwa 12, injira muri kuno kwezi kwa 12. Vuga ngo uyu umwaka utararangira nyene ndagarusha ivyanje, ndahamagaje ivyanje mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rebazota yamande. Senga. Imana iracafise abafiance, Imana iracafise abana, Imana iracatanga akazi, Imana iracatanga amahoro, Imana iracatanga umunezero, Imana iracahindura ibintu. N'uyu munsi iracabihindura, n'uyu munsi imbaraga z'Imana zimanuke, imbaraga zihindura ibintu zimanuke, imbaraga zihindura ibintu zimanuke, imbaraga zihindura ibintu zimanuke mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Iminyororo yariboshe, ivyo maseri yarabohesheje, ivyo turabishaga gusa ino saha nyene. Ndavuze ngo umuriro w'Imana umanuke, umuriro w'Imana umanuke, umuriro w'Imana umanuke, utwike imwemu zose, imwemu mbi zose, imwemu mbi zose, imwemu za karande, imwemu za karande, imwemu zo mu miryango, izo turazikubita mu izina rya Yesu. Izibosha abantu b'Imana iyi saha nyene. Ndavuze ngo umuriro w'Imana mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Turarekuye imbaraga zibohora, turarekuye imbaraga zibohora. Reka imbaraga zibohora, reka imbaraga zibohora, zibohora umuntu wese ari hano, zibohora umuntu wese ari hano. Zotaya rekato shataya mande leba zota ta. Reka imbaraga z'Imana, ndarekuye umuriro w'Imana, ndarekuye umuriro w'Imana. Umuriro wari kuratuma umuriro w'Imana utwike ivyo ariko biraca intege abana b'Imana, ivyo ariko biratuma
kubivamo, ibyo ariko biratuma basubira inyuma, ibyo ariko biratuma basuzugurika. Reka iyi saha nyene senga 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 senga, hamagara imbaraga z'Imana, hamagara umuriro w'Imana, ubohe 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 icyahagurukiye cyose kukugwanya, icyahagurukiye cyose kugutera ubwoba, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Bicira witeka, bicira witeka, vyambura umubasha, vyambura umubasha, ivyo ariko biragutera ubwoba, vyambura umubasha, vuga ngo nta bubasha na bumwe mumfiseko, nta mpemu mbimwe nta bubasha mumfiseko, mu izina rya Yesu. Turahamagaye imbaraga z'Imana, turahamagaye Imana muri muno mwaka utararangira, uno mwaka utararangira. Reka bari biteze kutubona dusuzuguritse, Mana batubone tutambukira ku dutwe tw'imisozi, mu izina rya Yesu. Abari biteze kumva, Mana turiko turarira, mu izina rya Yesu. Bamaramare babone turiko turatwenga, abari biteze kubona turiko turasegerereza, mu izina rya Yesu. Nyemera usama ibiganza vyawe, leba sotayama, ndumva imbaraga z'Imana muri kino kibanza. Zamura ibiganza vyawe, reba baba sota, zamura ibiganza vyawe, zamura ibiganza vyawe, leba sotayama nderere bosaide. Yesu 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 Yesu. Reka ukore kuri bino biganza mu izina rya Yesu, reka ukore muri bino biganza mu izina rya Yesu, reka imbaraga zikore kuri bino biganza mu izina rya Yesu. Yesu, hari imbaraga, ntusamare ntusamare ntusamare. Reka imbaraga za mpemu yera, reka imbaraga za mpemu yera zigukoreko, reka imbaraga za mpemu yera zigukoreko, reka imbaraga za mpemu yera zigukoreko. Hari abantu bariko baratabagwa, hari abantu bariko barahindurirwa ibihe, hari abantu bariko barahindurirwa ibihe, hari intambara ziriko zirava ku bantu, hari ibitero biriko birasubizwa inyuma, mu izina rya ntusamare ntusamare ntusamare. Reka mpemu yera gukoreko, reka imbaraga z'Imana zigukoreko, reka ubushobozi bw'Imana bugukoreko. Reba zotayamande, impemu zose zari zishize hejuru, izo turazivumye. Ndavuze ngo umuriro w'Imana umanuka uzitwike, impemu zose, impemu zose, impemu zose, mu izina rya Yesu. Imyambaro y'agasuzuguro bari barakwambitse, imyambaro yose, imyambaro yose, imyambaro yo mu miryango, imyambaro 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 y'ubukene, imyambaro imyambaro imyambaro, vuga ngo bigiye guhinduka mu izina rya Yesu. Reka nakwinginga ukwekera imbere y'Imana, uzamuye ibiganza vyawe, uzamuye ibiganza vyawe, unyemerere ukwekera imbere y'Imana. Ora baba 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 yerere bose. Hari abantu bariko barabohoka muri uyu mwanya, hari abantu bariko barabohoka muri uyu mwanya.
hari abantu bariko barabohoka muri uyu mwanya, hari abantu bari bamaze igihe baboshwe, ariko ndumva imbaraga zibohora zamanutse. Yererere bosa yamandere, yererere bosa yaraserere bosa. Yesue, 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 Yesue. Hari abantu ivyizigiro byari biheze, hari abantu ivyizigiro byari biheze, ariko uyu munsi Imana iraje gusubiza mu ivyizigiro. Imana iraje kongera izindi nkomezi. Yererere bosa yamanderere, yo Yesu wacu, yo Yesu wacu. Uri mwiza, uri rekana, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, Yesu, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, reka ndabivuge, uri mwiza, Yesu, uri mwiza, uri mwiza, Yesu, uri mwiza. Imana ishimwe. Ndagomba ngo tukiri muri mwe munyene gusenga, ndagomba ngo dusengere kino gicaniro twese duhagaze, ndagomba ngo dusengere kino gicaniro, munyemere dusengere kino gicaniro. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Ushobora kuba waje hano uri umushitsi, canke ushobora kuba waje hano umaze igihe kininiya uri kuraza hano. Mu masegonda makeya ndagomba ngo munyemere duhuze umutima n'inama, dusengere kino gicaniro. Bwana Yesu asifiwe, haleluya, haleluya. Ni gicaniro kidasanzwe. Hagati aho ndagomba ngo mumenye kino kintu, hano hantu dukorera si wacu, hano hantu dukorera naho dukota. Imyaka myinshi iraheze. Rero ndagomba ngo dusenge Imana, tubwire Imana ngo Mana uzi turinde kumara Mana. Mana ishimwe, haleluya. Biramaramaje ko abantu b'Imana bokorana hakabura amahera yo kwishura. Muriko muravyumva? Rero turagomba gusenga Imana ngo Imana idushoboze. Ariko kandi hamwe n'ivyo, hagati muri twebwe niwagira ico Imana ikubwira gukora, ugikore ku bw'uno murimo, kubwa kino gicaniro. Imana ishimwe cyane. Iki gicaniro ni gicaniro gifasha abantu benshi. Hari ikiganiro umuteramye cyama gica ku radio imisi yose. Twebwe turi bakeya ngaha, ariko hari abandi benshi cyane bafashwa na buno butumwa tuvuga. Semeni haleluya, semeni haleluya. Rero ayo yose n'amafaranga bariha. Bwana Yesu asifiwe. Kandi nagomba nabibutse ngo rino si shengero, Debora si shengero, ministeri ya Debora si shengero, tuva mu mashengero atandukanye, ariko twahujwe n'ubumwe bwa Kristo. Imana ishimwe cyane. Nico gituma peu importe aho uva, peu importe aho usengera, ariko wumve ko kino gicaniro, Imana ishimwe cyane, Imana yagishize muri kino gihugu cacu kugira ngo gikore ibikorwa bidasanzwe byo gusengera igihugu, gusengera imiryango. Nico gikorwa twahamagariwe. Imana ishimwe cyane, haleluya. Gusengera igihugu, gusengera imiryango, kuko imiryango yacu, reka ndakubwire, wowe nimba uri hano ndaguma nagumenyeshe ngo nturi hano parazar, nturi hano pa accident, ariko Imana yakugiriye ubuntu bwo kuyimenya. Kandi ko wagiriye ubuntu, ndaguma nakubwire ngo mu muryango wawe si bose uyu mwanya bariko barasenga, ariko we ko wagiriye ubuntu ukaba gusenga muri ano masaha, ukaba urahishuriwe rino banga, ni ugomba guhagarara kugumuryango. Imana ishimwe cyane. Rero navuze vyinshi, mwumve kabiri. Imana ishimwe cyane.
hari amakotizasiyo y'amaba ku kwezi uko umuntu ahezagiwe. Murashobora kuraba Sostene canke Andre mukagira ico mukoze. Imana ishimwe cyane. Ariko hagati aho munyemere tuzamura ibiganza byacu tugisengere, dusengere kino gicaniro. Data mu izina rya Yesu, turagushimiye ko ari wowe wadushizeho kino gihe kugira ngo duhagararire Mana igihugu cacu, kugira ngo nk'abadebora duhagararire umuryango. Hariho abafunzwe, hariho abagowe, hari abari mu bihe bidasanzwe, iyi saha badashobora gusenga, iyi saha badashobora guhagarara bivanye n'ibihe barimwo. Nico gituma badushizeho muri ano masaha kugira ngo Mana twebwe batahuje duhagarare mu gishingo c'abari mu ntege nke, duhagarare mu gishingo c'abafunzwe, duhagarare mu gishingo c'ababoshwe, duhagarare mu gishingo c'abanyavyaha. Mwami Yesu Kristo, nico gituma Mana washizeho kino kiganiro kugira ngo gishikire abari kure, aho umuntu wese atoshobora gushika, ariko Mana w'ijambo ryawe rirahashika. Nico gituma dusengeye kino gicaniro. Reka Mana ugikomeze, reka Mana ugikomeze mu izina rya Yesu Kristo. Turasenza Imana umva gusenga, turasenza Imana itera ubwoba biteye ubwoba. Reka Mana hari ibidutera ubwoba, hari ivyo tubona bikadutera ubwoba, ariko turaguhindukiriye Mana, niwe ushoboye gukora ibirenze ivyo abana abantu biyumvira mu izina rya Yesu Kristo. Nico gituma tugiguteruriye Mana. Reka umuriro wa kino gicaniro Mana ntuze wigera uzima mu izina rya Yesu Kristo. Ivyo haguruka kugigwanya, imbaraga z'abarozi, imbaraga z'abapfumu, imbaraga z'amangetengete, abariko barakora irashoboka vyose mu izina rya Yesu Kristo. Ivyo turabiburijemwo iyi saha nyene Mana. Reka imbaraga z'Imana zimanuke, inama z'ibitadi, inama zose ziriko zirakorwa, izokorerwa mu kinyegero, izokorerwa hatabona. Reka umuriro w'Imana ubisanga ubiturire mu izina rya Yesu Kristo. Mana yera, Mana uhambaye, turasengera Mwami Mana abarongozi bagihaye, reka ubaha ubwenge, reka ubaha amavuta adasanzwe, reka ubavugutire Mana, kuko kurongora ntivyoroshe, ariko turabasabira, turabazitirije Mana. Reka hari igihe Satani yobabura akarondera imiryango yabo, ariko n'imiryango yabo Mana turayizitirije, amaraso ya Yesu ayigote mu izina rya Yesu. Mana yo mw'ijoro utugirire neza. Turasengera umuntu wese Mana agomba gukora ku bwa kino gikorwa. Reka Mana ntababayere dufise bandi, n'abandi bantu duhanze amaso, ni wowe Mana duhanze amaso, n'ivyo waduhaye. Nico gituma nsengeye umuntu wese Mana, reka udushiremo inzara n'inyota kugira ngo ku bwa kino gikorwa Mana yo mw'ijoro udushoboze gukora ibikwiye. Urakoze Mwami Yesu, turagushimiye ibyabaye byose, turagushimiye kumvise ugusenga kwacu, turagushimiye Mwami Mana naho tugiye gusubira mu bikorwa byacu. Reka umugisha wawe ujane n'umuntu wese ari hano, reka imbaraga zawe ziduherekeze Mwami Mana. Ndasenga ngo igitinyiro c'Imana kibe ku muntu wese yabaye muri kino kibanza. Ndasenga ngo igikundiro c'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mana, abari biteze ko bitagihindutse, abari biteze kubona bidahinduka, reka guhera ino saha nyene kubw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu babona ubuzima bwacu buhinduka, babona ibihe byacu bihinduka. Abari biteze turiko turarira babone tunezerewe, bimenyekane ko tuvuye guhura n'Imana, Imana atari Bayali, Imana atari Dagoni, ariko Imana ihindura ibihe. Jehova Jire, Jehova El Shaddai, Rahayi Roy, igiriho yamitubona. Turahezagiye Mwami Mana abaduga abamanuka, turahezagiye Mwami Mana umuntu wese hagiye kuja, abagiye makati atandukanye, abagiye mu ministeri atandukanye, abagiye ahantu hatandukanye. Mana, reka ubwiza bwawe bukomeze kuba ku muntu wese. Urakoze Mwami Yesu, tugukomeye amashi menshi cyane y'ishimwe ubu niwe bitazoshira. Tubisenze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amen. Amashi menshi ku Mwami w'abami. Mwami Mana bahezagire, mugire ibihe byiza. Abagiye ku kazi Mwami Mana ajane namwe, ikiganza ciza c'Imana kibe kuri mwebwe. Na hejo ku munsi wacu ugira gatatu w'amasengesho, Mana yo mwijuru bahezagire.